abo tumengene bwocukugwa n'ingene bwodandazwa baruzuye muri iki gihugu. Abo tuma abutunzi bwa leta butegurwa neza bugakorwa baruzuye. Ikibazo gihari ni gihe umutima w'abarongozi utatuma barondera abo bantu b'incabwe ngo abari bo babikora, imigambi kabigira icibare. Ngici kibazo. Ibintu dutunze byose birakwiye kugira ngo bihaze abarundi neza. Mugabo igihe ababijejwe uno munsi hirya yejo haheze ndari badafise umutima wo kubisangiza abantu, ikibazo kiza, ikibazo nk'ikiri ku butare. Rero uti ahandagira ati mpore ngo vyogenda gute ngo abantu baje hamwe bateze imbere igihugu. Ivyo biroroshe kugira ngo abantu baje hamwe hakwiye uburongozi buhuza abantu, uburongozi budafise inzigo, uburongozi bw'abantu bafise umutima mwiza, bumva yuko twese turi abarundi, batumva ubwoba yuko bishitse bakahava ari ingorane. Ivyo birashobora guhuza abarundi, si ibintu bikeneye kwigwa. Umuntu w'umurongozi yohaja nejo abishobora akajaho mwiza, abantu boca begerana. Ico rero nuko kimeze. Sinirwa ndakirondogorako ngo mvuga iki kuvyerekeye muri Kongo, ingene abasoda bacu baca ubwa mbere. Jewe nifuza ko igihugu cacu kibi igihugu shishobora guhuza ibindi bihugu, gihuza ibindi bihugu. Igihe twoduza uwo mutima w'uburongozi mwiza, nitworyoherwa ibihugu biriko birajyana, nitwokubahuka gutuka igihugu na kimwe twigeze gusangira byose. Jewe biba bintangaza iyo mvuze ivyo nyene vya manque de vision kuvuga nushobora kuba uri mu gihugu uno munsi umukuru w'igihugu kinaka mukundane mugenderanire, hirya ejo habaye akantu muce mwankana munatukana. Birababaje. Abantu bafise vision ntibashobora gutukana bazi iyo bariko baraja. Ibihugu rero byinshi turi kumwe muri aka karere dufize urugendo rumwe. Aka karere kacu bita Région des Grands Lacs niko karere karimo ico no kwita la plus grande densité en Afrique y'ahantu abantu bakoraniye ari benshi. Tugeze kuri densité ihakwa gushika 500 habitants au kilomètre carré. Kugira ngo rero dutahure ingene twohaba muri vision ya FPI nuko ibihugu tuvyubaha tukabifasha gucungera umutekano. Navyo nivyahereye abarongozi b'ibihugu nibabanze baduza umutima w'uburongozi, bareke gukeya aba opposa inutilement, bakeya abansi inutilement mu bihugu byabo. Ivyo rero bica biduza uburongozi atabari malheureux. Ibihugu bica bifashanya mu by'umutekano, mu by'urudandazwa no mu bindi byose. Mugabe igihugu byacu bitunze, abantu bakaca baguma umwe wese yumva yuko agomba kunyotora, umwe wese umutegetsi wese yibaza yuko arema akreya abansi ahari bivanye n'ubube gito afise, agakreya abansi. Abo bansi nabo bakarongera abandi bakunzi kugira ngo ubwansi bwiyongere. Tuba muri biturimo. Mu gihe rero je mbaje ivyo Burundi sinipfuza na gato ku igihugu cy'u Burundi kiba ico no kwita parti pris mu biriko biraba. Nashaka ko ikibi igihugu gihuza abantu, gituma abantu bumvikana. Twategerezwa kuba abahuza naguciriyemwo ku bantu bariko baratwumviriza kuko baba bavuga ngo biri ambigu. Est-ce que uri d'accord ou pas ko Neva yarungitse abasirikare b'abarundi kugwanya M23? Ni kintu shigikiye canke se kintu shigikiye? Ntabwo shigikiye nabikubwiye. Inyishu iri claire. Pardon, ikindi mbona ba Pax bagumye bagaruka ko nabandi bantu bose ni unyemerere Francis tuyage basi paduhuza me tuyage unyemerere nshikirize ivyo abantu batwumviriza nabonye baguma bagaruka kuko burya abarundi baraciye ubwenge muri no misi. Ntushobora kubaransa teori batanyuzwe. Reka nsubire ndakibaze neza cette fois-ci ucishure. OK, waragiye muri CNDD-FDD igihe bariko barica, ubu naho tu prêches la paix. Est-ce que au moins tu regrettes ivyo CNDD yakoze kijya gihe bica abantu, abana bibuta n'abandi bantu benshi cyane basahura igihugu, bonona igihugu, canke we wumva ko bagira neza ivyo bariko barakora? Cette question est très importante. Urakoze cyane. Je regrette tout acte y'umurundi yaba mu CNDD-FDD n'utari we yubahuka kwica umwana w'umurundi amuziza ubusa, naho yoba afise ico yo muziza nta gihano cyo kwica mu Burundi gihari. Ivyo rero ndabiregreta, haba kubonzi no kubona ntazi, kubabayeho ntarabaho canke kubariho ubundi abazi. Pardon Francis, est-ce que la regrette adhésion yawe kuri CNDD-FDD kijya gihe bariko barica?
canke wumva ko wagize neza kwadera? Oya sindayirogreta kuko hariho ivyo nafashije natumye bishobora gushikwako kandi vyiza. Umengo iyo ni kibazo uzanye cyo kumenga umurundi wese ushaka yuko umengo mfata ko ivyo naciye. Oya sijewe Francis, ni kesho abantu baguma bapoza kandi ntazipojeje baca bavuga ngo twabaniganye ijambo. Ko ndagusigurira. Wantahuye. Ego bazi continue. À un moment nzi ico nokorayo kandi naragikoze mbonye ko hari ico ntashoboye narahavuye. Ivyo rero je respect. Kandi ndemeza ko n'ubu no muri CNDD-FDD hari abantu beza batandukanye nzi kandi numva neza yuko je respect. Hariho n'abandi bantu bashaka gukora ibibi bitandukanye nshobora kumenya kandi nshobora kumva yuko bitari byo. Ivyo kunyumvisha rero umengo ushaka yuko nkeya muri politike zanje yuko umengo no CNDD-FDD c'est le mal absolu, sivyo siko numva politike. Nuko yuko abarimwo hariho abashobora kuja imbere bakagira ico bomara. Igihe ndiko ndigisha ibinye nuko ntanatahura yuko hari n'igihe byofasha nabo bayo bamwe bagatuma ejo bashobora kugira ibindi byiza. Et je le crois comme ça. Ku bantu bariko baratwumviriza bamenye neza yuko Jeff Francis Ndamuzi CNDD-FDD iriko iramutoteza ko yigeze kuba barimwo n'ibintu umuntu yaramunyegeje ico gihe. Francis yarigeze kwandika ikete avuga ati harageze ko Burundi buhinduka etu hama à l'époque Adolphe je pense niwe yatwara documentation. Adolphe avyakira nabi acashaka kumukurikirana amukorere nk'ivyo bakorera abandi. Hama mu nyuma je pense ba droit de l'homme barabijamwo bamutama Mbonimpa n'ibiki Francis ubu aracari muzima kandi Imana ishimwe. Donc abandika yuko atigeze atotezwa je ndabizi ko yigeze kuba nyegezwa n'abantu twari tuzinanye sinzi si un jour azo ivuga publiquement ou si c'est caché, mais voilà je ndamuzi Dede iri kwiramutoteza vraiment. Mugabo Imana ishimwe que il a trouvé une voie de faire passer son message atarinze gutotezwa. Reka duhe ijambo Ndondeza hama Gabriel Rufyiri na Shalom. Ndabona ko Gilbert yagiye, reka niyagaruka tuca tumuha ijambo nawe nyene. Merci. Ego urakoze mpore gato mfasha wamfasha akantu gato. Bien sûr karibu. Hari hantu Jean Claude avuze ati jewe ngo eske nari muri dedikwerana ngo nari kongwanyira agateka k'abahutu nibaza ko nagisiguye neza ingene gica kivuga. Nashaka yuko avyumva yuko nagisiguye muri ivyo onye agitahura. Ok, merci. Mais tu n'as pas répondu à mes questions. Bon, c'est une bon, je sais pas. Mugane ntiwishuye. Jean Claude, izo politike z'umuntu atishuye vos questions, abarundi murabikunda cyane. Umuntu yakwishuye ntunyugwe mubwira uti sinanyuzwe. Yego, nukuri kw'Imana. Musi avuga ati ngo mbega birashoboka yuko umurongozi w'igihugu avuga ati hari abantu bankorera nabi. Ico maze kujexima ko kenshi no mu manama twarimwo nawe nera hari narabivuze umukuru w'igihugu afise ububasha bwose bwo gukoresha mu gihugu abantu ashatse akabakoresha niwe abazi vision yiwe niwe abazi abantu bamufasha kugira yishikane. Ubwo rero ngo abantu bamukoreye nabi ico jewe muri politiki zanje na FPI siko ndakibona. Hanyuma cambaza ngo no muhanura iki. Naragumye nerekana gose yuko jewe mu byongejwe atari no guhanura ivyo nandika biri hero ama programme n'ama politike yiwanje. Ubishaka kubisomamo abone mwico yokuramo nagikore mbwa kuvuga ngo nje ngaho genda muhanure siko kazi kiwanje. Reynold Nkundiye na jewe hari akantu gatoya ça va prendre 2 secondes hein. Nkundiye vraiment 2 secondes. OK, vas-y. 2 secondes vraiment. Sinanyuzwe sur un point. Enfin, je sais pas s'il a fait exprès ou pas. Namouadjiki, enfin, selon lui, la lutte du CNDD-FDD était une lutte légitime. Yabisubiyemo kenshi. Elle est légitime. Non est aujourd'hui. Awol fata les mêmes moyens que le CNDD-FDD a utilisé face aux mêmes injustices. Les injustices d'antan, vous êtes dans les années 90. Non est qu'il y a trouvé la lutte du CNDD-FDD des années 90 légitime. Aujourd'hui, nous voulons nous voulons nous voulons kubaho. Est-ce que il trouverait cette nouvelle lutte aussi légitime que celle des années 90, avec l'air à de ségurer que
avyumva gutyo. Ikindi naco yavuze ngo ndahejeje ngo CNDD-FDD bose si babi. Ni gute woba muri organisation iriko irangaza, iriko irica, iriko iriba ukayigumamo ufise la possibilité yo kuyivamo hama ngo witwe ko uri witwe je dirais umuntu mwiza. Comment peux-tu rester dans une organisation criminelle et en même temps te prévaloir kuri umuntu correct, bien, alors que ufise possibilité yo kuyivamo ni ukuri gufatanya cyane d'une manière ou d'une autre. 2 secondes Pax, wari wavuze 2 secondes. Murakoze. Oui. Nishure directement siko kuri iki cambere ngira ngo abagumyemwo gushika n'ubu onye ico kibazo barashobora kuzociyishurira. Hari amaparametre menshi ngira ngo ababako byinshi ntashobora kuvuga. Mugabo kigaruka hamwe navuga nti ingene imigwi ya politique abantu bayinjiramwo leurs objectifs hari habumva bati twebwe ivyo ntibituraba bacu twironderera parcelle twironderera ibinye je nakweretse igituma nubahutse kuvayo kuva 2006 naravuze nti aha ndahari ivyo nariko ndakora nabona ko noshishitira ndabona ko bidakunda ejekite ivyo ngira ngo urantahura ko iba ari organisation yose ndetse na CNDD ndimwo nkumva yuko mon apport n'est pas respecté ivyo ndashobora kubivamwo narabivuye mu kayini baza yuko bitahuritse. Ikindi naco avuze ubunye ego est-ce que c'est légitime? Nico gituma justement ndiko ndavuga ibi. Nukuvuga yuko à cette époque narabonye abantu bari acharné bumva yuko ibigwanisho byokiza igihugu. Cangerageza kugira nti reka ngire la lecture y'umutima w'umuntu abashaka kugwana. Chansanga abenshi igihe bashaka kugwana ndaraba ku marezo sose nkavuga nti abantu benshi mu myaka tumaze bariko baravuga ngo bogwana ngo bogira gute. Rimwe na rimwe haraho nsanga bafise comme raison la même colère. Bababazwa n'ibiriko biraba mugabo naraba ivyo bariko barategura kugira ngo ibindi bitegurwe babishikeko nk'ibi mvuga byo gutegura umutima ngasanga barabibanaliza kugira ngo rero imvuge ko ndabiprevene mvuga nti faites attention nimuhave mugira la même logique ngo musubire mu ababagize muhave mugira les mêmes erreurs mwibaza ngo il suffit gukura uhari ngo byose bica bimera neza nico kirimo rikavuga nti rema umutima w'ubuntu na kare narivuze nti uremye rero ivyo uzoburi kurakora sinzosubira no kuraba n'ibikoresho ukoresha parce que uwo mutima w'ubuntu utuma havaho icurunturuntu n'ibikoresho ukoresha sinzonabimenya parce que niyo uri kurabikoresha ntiwizobishira ku kandagaro. Nico gituma navuze nti igitangura n'umutwe n'umutima kugira ngo meme les outils ukoresha simpave ndanazitahura. Igihe rero wewe unyereka yuko umengo la légitimité gusa no kugwana kandi ndakwereka ko nababigize rimwe kabiri n'ubu mbona yuko bitashikana ku ikintu ndiko ndaprevena abana b'abarundi ndababwira nti inkoho si uwo umuti wa mbere n'umutima wanyu n'ubwenge bwanyu ibisigaye mumaze kuduza uwo mutima nta muntu azopfa yigwanisha umengo ni kugwana gusumengo ni kugira gute bizohinduka. Jewe rero akazi mfise no kutuma abantu ndabaprevena ntibaje mu bishobisho. Narumvise umuntu avuga ngo namwe mwahajwe ngo natwe tuzogira uko nyene. Ijambo nk'iryo siryo jewe ntaco rindemera. Nitwumve yuko iyo legitimité buturiko turarondera ntitukiri muri 80 muri 90 iyo legitimité nibe habillé autrement habe ubuntu habe ubugwaneza habe kuganya habe kumvikana vyoba amonyerekasi ndiyumvira byari bikeneye ko Burundi buburabo bwabuze kugira ngo twitwe ngo tugiye muri demokrasi byari bikeneye ko tubura abantu twabuze kugira ngo tuvuge ngo tugiye vraiment gucanga igisirikare iyo tuduza ubuntu abantu bo boduza ubuntu les solutions seraient à moindre coût. Hari n'abashobora kuvuga neza iyaba twashobora kuduza umutima w'ubuntu tukaneza hari naho ibi bintu byohinduka ningoga gusumba uko muvyibaza mugabo iyo radicalisation yo kumva yuko umenge ikigwanisho nico dushira imbere biranatuza no gutahura abandi no kumva ingene twona bikora. Rero kugwana siyo solution umutima ni wanza kuba solution ibindi bikoresho ingene vyogenda ukundi ntibitegerezwa. Jewe rero nkuwabonye abantu benshi baje kugwana ndibuka imigwi y'abantu bariko baragwana ngaha mu gihugu kandi umuntu agiye kugwana ivyo uri kuravuga ngo ni kibazo cya legitimité ingwana itanguye ntumenye uwitsinda haraho nawe wibaza ngo biri legitime umwe nyene wanka usonga akagushira kandi hasi ahubwo akabandanya nerekana yuko abagize tantasi ico yobereka bikaduza n'ubundi mubabaro mu gihugu ahatanu usubira ko yicuza no gushaka guhindura ibintu. Amatentative atari étudier amatentative atari penser neza ibintu byinshi bikorwa kubera tutazi les solutions
abomporo bituma ahubwo abantu bari ku butegetsi biradikariza banababaza gusumba. Banze muduze umutima, muduze ubwenge. Hari igihe umuhoro ushobora kuba uri mu kwaha ukawurondera aho utari. Ubwenge bavuga ngo iki? Ubwenge bugucuza buza washeshe. Abana b'iki gihugu bararushe guhamba. Banze muduze umutima. Turashobora gusanga abantu bifuza ko byohinduka mu mutima ari igihugu cyose gusumbaho turema ama situation ari belliqueuse. Ndasabye ndiko ndabivuga kureja bibonye narabicimwe narabonye abantu bumvisha abantu ngwiniyira mu myaka 2 ndabivuga narakinjiye kubera mbona bitari byo. Umugwi w'abagwanya isi yo nyishu duza umutima. Hari naho abenshi mwinuba bashobora kubabera inyishu muri ivyo bakanabibafasha gusumba kwibaza ngo ndabizanye. Nayo ubundi amatentative ari ibintu abantu bamwe bavugira mu biro babwira abantu ngo tutagwanye nta gashoboka atamwana wabo banajana mu babwira babarundi. Ivyo bintu bitariye tujye bitari pense. Umuntu avugira gusa ku marezo sociaux aresha abantu sivyo bizotuma iyo migwi mwiyumvira ngo yoba legitime ikora. Ikizana légitimité, samakosa bajya bakora. La véritable légitimité, c'est notre pensée yo kubona igihugu ciza. Nivyo bibi legitima. Nayo ababi nabeza bose barashaka gufata ibigwanisho. Iyo rero bamaze no kubifata ntunamenya mwiza na mubi. Hariho nababifata baba baje guhohosha. Ndasavye ndatakambye ndabivuze. Jean Claude. Inzira yawe sindiko ndayikubuza. Mugabo tubandanye dandi uzozumbwira yuko j'avais raison. Hariho abantu twaganiriye ya 10 ans, ya 15 ans, uno munsi bambwira bati sinabitahuye. Erega turafise aho twaciye natwe twarabonye des expériences. Naguhaye akarore hari abantu bagiye biruka bazi ngo bahunze umututsi bagiye bagabanye barabamenya imitwe. Reka ibyo bisho créa vision zituma abantu bazaderako. Ejo na bamwe muri abo wibaza yuko bariko baragwana barashobora kuzaderako parce que abenshi muri bo bageze abu de leur conviction aza yuko kugwana no kwica bishobora kubamara. Hanyuma nitwiba mu gihugu tubamwo ubuzima bumara kanya gato. Bamwe mu bari bafise biceps muri 2004 ubu bagira bakukuruke. Benshi baranyumviriza mu kiganiro bagira bati finalma ivyo batubwiye ngo turi ku butegetsi siko bimeze. Ubu barakeneye umuntu a developer d'autres imaginations en matière économique kugira ngo bumve yuko kuba warabaye umusoda bitaguha une vie aisée mu gihugu. Twiyumvira iyo turiko turaja abagenzi. Ndazi ko bigoye kunyumva. Muri situation nk'iyi goye biragoye kumva. Kandi jewe mu byo ndiko ndakora muri kiganiro sinaje kubwira bababaye ngo nimutekereze oya nshaka ko tuduza le niveau de conviction. Birashoboka ndazi ko bigoye miga birashoboka. Nayo kubwira umuntu wese ngo ko biregitime kugwana ngo nabivuze neza les tentatives non pensées zibuza n'imbuto yari sigaye kubaho. Nayo ubivugira hanze ari kure ngo ari karagutegura ingwano wewe n'umwangushi nk'abandi. No prefere woza ngaha mu Burundi akabivugira. Je suis désolé muramba. Na dogore intambara ntiyayigiriye Paris ariko nticabujije ko ayitsinda. Ubundi ibyo by'abantu bavugira intambara hanze. Nanje ndakubwiye nti ziduze hamwe ni wazikora mu Burundi nzo gukomera amashi. Okay, ni bon. Reka tugire uko tubandanye ndondeza hakurikire Gilbert Gabriel et Oscar na Shalom. Ndondeza ijambo nigwanya. Ego murakoze Reynolds ndabaramukije mwese nuko murakurikira ino space ndabaramukije cyane Francis wakoze gose kuza kutuyagira. Ego jewe Francis n'umuntu namenye muri 2015 ari umuntu ndamumenye ndi mu Rwanda namaze guhunga ari umuntu amundungike yambarira ati Pamela ari umuntu ariko aravuga nk'ivyo wori kuravuga i Burundi yitwa Francis Rohero. Hanyuma ndagenda kumukurikira n'ubu ndacariko ndamukurikira kandi jewe ivyo akora nje kuvuga yuko ndamushigikiye cyane. Francis gituma icambere ndagushigikiye
nuko ni kuri consistance y'ivyo uriko uravuga hagira hahere 10 ans ndiko ndakumva ivyo uriko uravuga uno munsi narabyumvise imbere j'ai eu l'occasion yo kuza ndasoma amaposte yawe amapublication atandukanye amadokima atandukanye nkumva n'abantu uriko urigisha nkababona ingene bagenda barevolewa no mu vyo baba bariko baravuga donc pour ça kubona warashoboye kuba consistant uri mu Burundi en plus irya mbere igihe nakumva nabona umengo uri naïf cane kuko twari duhejeje guhunga abantu benshi bo muri société civile amamedia abo mu yindi migambi bose bari bahunze wewe ukaba uri Burundi ariho uri kuravuga ivyo bintu nabundi umenga ni vyiza ariko uri naïf nta gihe bizomara hanyuma narakunze strategie wafashe kuko ndazi yuko kugira ngo ushobore kuvuga ivyo uriko urakora muri wewe je sens une certaine rage de changer les choses mugabo wose ugarukana kego ukavuga uti ndafise le choix yo gukoresha iyo rage hanyuma nanje nkisanga mu buhungiro nk'abandi hanyuma nkaba virulent nkisanga mu buhungiro mugabo j'ai l'impression yuko tu fais le choix yo guca ahandi mu yindi nzira peut-être ariyo igoye nje kugushimira kubera yuko peut-être hariho abakoresheje rage ubu bari hanze y'igihugu mugabo wewe wakoresheje iyindi stratégie yo guca bugufi nyene ukaba hariho une certaine génération wewe uri kurashikira abandi batariko barashikira neza nakunze cane ndanabikunda ivuze uti harya abarundi ntawe tuzoshirana hashobora kuba hariho umuntu ari muri CNDD-FDD mugabo kubera kumvise yarari mu bacunga amatora akayacungera autrement hashobora kuba hariho uwundi muntu yambara izo mpuzu za CNDD-FDD nyene kubera mpemuke ndamuke mugabo ashobora kuba ariko arakurikira inyigisho zawe kandi urabakira ntubasubiza inyuma ivyo jewe birampa espoir ikintu numva umenga ndagomba kwibutsa abantu bariko barumviriza nuko amasolution azohindura igihugu cacu umwe wese arafise solution umwe wese arafise ico ashoboye gukora tumaze guhuza sur le fait yuko hakenewe changement twakire yuko umwe wese azana ico ashoboye nica ahari hariho umuntu afise ingabire yo kwandika indirimbo nazandike hariho uwundi ashobora kuba ari juste gukora amaspace agatumira abantu nabikora hariho uwundi avuga ati je ndagiye gufata inkoho kugira ngo mpindure ibintu hariho uwundi avuga ati jewe ndagiye Burundi buke buke nze ndigisha abarundi umwe wese nakore mu gihe tumaze guhura tukavuga duti turahuza yuko turiko turondera impinduka kandi tugatahura yuko wewe nimba uvuga uti le changement ukeneye gukontribua agatafari kawe no gukora amavideo ntihagire uwuca kuraba nabi ngo wowe ngo kubera ukora amavideo ngo nturiko uravuga ngo ibigwanisho ngo nturiko urafata inkoho ngo urumva ngo ucuba umwasi no ntuba umwasi ahubwo dutahure yuko hari aho bizoza guhurira mu nyuma ugasanga nabarya bariko barafata ibigwanisho baje ofete birafashijwe kubona hariho uwundi yari yitwa Francis Rohero yari ari Burundi yariko arigisha un autre changement ubu haheze imyaka 10 twarahunze hariho abariko baragerageza yuko dusubira gutaha baciye mu mavoie atandukanye muri iyo myaka 10 kugira bavuga ngo nta mwaka udakura inkumi iya une jeunesse yindi yaje yakuze ico gihe bari bafise 10 ans ubu bafise 20 ans peut-être yuko hariho umuntu w'umujeune iyo hataba hariho Francis Rohero peut-être aca yari kuba yumvise CNDD-FDD gusa kubera atari ko arumva n'ayandi mamedia kubera atari ko arumva donc jewe Francis kuri ico kintu vraiment ndabigushimiye cane rwose kandi je t'encourage ndagushigikiye le changement uriko uravuga wowe ntuvuga ati nje guhindura mu mutwe abakuze
wewe uriko wiyanteresa kuri bato ubarememwo imbuto iri mu yindi mentalite yo gutahura ico arico intwaro, yo gutahura ico arico meme la politique, yo gutahura ico arico ubuntu, uriko ubikorera i Burundi, ahubwo moi je trouve que uri umuntu wo gushigikirwa, nturi umuntu wo kurwanywa. Abantu bariko bakuronderamwo imitego yo kuvuga ngo waragiye muri CNDD-FDD, ngo urumva none ico gihe nimba yariyo conviction yiwe, ico gihe akayijamwo, nimba atari umuntu afise amaraso ku minwe yiwe ngo be yaragiye ngo agende kwica abantu. Kuba warinjiye muri CNDD-FDD, hariho benshi bashigikiye CNDD-FDD muri 2005, hariho benshi bashigikiye intwaro zari zihari imbere ya CNDD-FDD. Ubu tugende turacirana imanza, tuzoheza ryari? Je nibaza yuko duteza kugarukana ikibi tukacita ikibi, hanyuma uwagikoze akaba ari we yitwa yuko yakoze ikibi. Tureke gufatira abantu mu kivunga. Le fait ko umuntu yagiye muri CNDD-FDD à un moment donné, le fait kandi nuko umuntu ari muri CNDD-FDD uno munsi, ntibisigura ko ari we yishura ibintu vyose CNDD-FDD. Hariho impamvu nyinshi, hariho abantu bari muri CNDD-FDD uno munsi kubera yuko utayirimwo nyene nta na kimwe ushobora gukora, ntushobora no kubaho, ntushobora kugira iki, mugabo ugasanga barafise ikindi kintu bashobora guhindura mu Burundi. Nejo bihindutse ugasanga abo bantu canke ugasanga n'ibiriko biraba uno munsi, nubwo baba bambaye umupira wa CNDD-FDD, barafise ukungene bariko barakora kugira ngo ahubwo n'ivyari kuba vyari kononekara gusumba vyononekare buke buke. Dutahure nk'abarundi, hariho ibintu, hariho changement duteza kugira mu mutwe wacu, tutayigize ntituzopfa dushoboye gutaha abarundi. Tuzokongera ko iyindi myaka 10 gushika twige kandi kubitahura, tuvuge duti no muri 93 Frodebu iyo igomba kuba virulent canke iki ntibaje bagatsinda amatora kandi abantu bari bambaye impuzu za Ifana bose. Qui sait que ejo narya amatora y'ubuvenge hatazoba hariho abantu bambaye impuzu za CNDD-FDD mbwa bagatora utwamo. Qui sait que barya abantu bazoba bashizeho bariko baracunga amatora bashobora kuzoba bibaza ngo n'abantu bagira babafashe kwiba, kumbe n'abantu baje gucungera kugira amatora ntiyibwe. On ne sait jamais. Je nibaza yuko je fais confiance njeje kuvuga ati Francis, vraiment ivyo uriko urakora mu ma condition uriko urakoreramwo, moi je te soutiens. Murakoze. Ok, merci. Gilbert, karibu cane. Murakoze Reynald, mwiriwe. Yagiye ntuze Gabriel yaciye agenda. Arahari. Okay. Nibaza ko telefone yanje n'amafoti. Gudu karibu. Uramuduza ahubwo nibaza ko yakora. Yego. Nagomba ndabahe mwiriwe, ndahaye mwiriwe Francis Rohero, hanyuma ndashimiye na Landry mwakoranye kino kiganiro. Murakoze kumpa ijambo, ariko sinje kubaza ibibazo kandi sinje no kugira commentaire kuri vision ya FPI cyangwa ku migambi ya Francis, ariko narinje kugira ngo ngire icyo mvuze nkurikije kuntu numvise ibibazo bibazwa uko Francis yavyishuye. Nanje nkuko Reynald wabivuze, ndi mu bantu bazi Francis Rohero, no mushingire ntahe, ahubwo ndanagukeje hari ikintu mu kanya wishuye Reynald uvuga ati ndashima ukuntu yaronse ukuntu aronka ingene yicira inzira yo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe batabanje kumufunga canke kumwica, kuko urumva nanje ndamuzi imyaka 10 irarenze imbere nuko atangura biriya vya Mvuma Orange. Uno munsi ashitse ahageze, urumva sindi imana ngo menye kazoza kiwe nibizoza, ariko niyashika ku ntego afise ngira azobishimira Imana. Hanyuma hari ikintu yagumye avuga kandi nagomba yuko nabandi ngira sinzi bose abari hano ko tuba dusangiye ama generation, ariko numvise ko akeneye ko bagitahura ishavu, kumviriza no gutahura, kuduza intera yo gutahura no kumva, yavyise ngo kuduza niveau de conviction. Numvise yuko abantu benshi batagiye baratahura uko yagiye arabishura, ariko nagomba ndababwira uko ndamuzi, sikijuju
yabigiza bibona kandi arabizi kandi ngira nabo bose babajije bijya bibazo ngira batahuye igituma abivuga uko. Francis Rohero arazi ahari intege nke zabo mu mugambwe CNDD-FDD kuko yarababayemo. Francis Rohero kandi arazi n'amakari, arazi niyo umuntu asotoye mu mvugo aba CNDD-FDD ingene baheza bakibona ko amaraso bakambara ugwasa hanyuma bagashobora kumugirira nabi. Nibaza yuko ngira ndi mu bumva kumwe yuko iyo yishura nkuko mwebwe mu bigomba canke atangura kuzaravuga nkuko bamwe bagiye baramusaba kwivuga, uno munsi ngira n'uwo mugambwe FPI ashitse ko ntibari kuwemerera. Uno munsi ngira na seni yari kuba yakuye ku bantu ku ntonde nka kurya vyabaye ku mugambwe SNL. Hariho intambwe batomwemerera gushikako. Uno munsi mu kiganiro Space Reynolds mutumiyemo si kampanye ntiratangura, nibaza nkuko yabivuze ntiyaje kwiyamamaza, hari ivyo yibikira n'umunyepolitike vyose kubera icyo mugomba ko avuga amabanga yibike yose kugira azotsinde canke nimba sinzi ndamwifuza oya ikibazo twacise yuko tugira tuyage sans langue de bois ni détour, urumva twapoza amakesyo nawe akiyugurura abishaka canke atabishaka, ariko quand même tuvyumva kumwe Reynolds, tuvyumva kumwe nanje numenyesha makuru, tuvyumva kumwe gusa je nariko ndavuga nti si ngombwa nkuko yabivuze yuko abantu batezwa kumutahura canke batamutahura hanyuma twige nkuko wagiye bivuga yuko umuntu atakwishuye uko ushaka ntuco uvuga ko yagufashe nk'umwana. Nabonye n'abandika muri commentaire ko yazanye amateori nibiki. Reynolds mu gihugu umumenyesha makuru avuze ukuri bashobora kumugirira nabi canke bakamusimbira ko uwo nawe arondera ahubwo kuzoba ku butegetsi. Mwibaza yuko hari imvugo yokoresha hano kuri Space na kampanye ngira niyo ishikira kampanye electorale n'abantu biwe ngira niboja no kwitoza, ivyo turabizi. Nico gituma navuga nti uwuzi ubwenge urumva uja gusigura murindira ubwo bwenge bwiwe mu mwubahire n'imvugo yakoresheje, hanyuma abantu duhindura ingendo dutahure, ntitwumve yuko umuntu wese ategezwa kuvuga nka Reynolds Butari, umuntu wese ategezwa kuvuga nka Gilbert Niyonkuru, umuntu wese ategezwa gutanga inyishu nka Pacifique canke nkandi. Umwe wese arazi igituma atanga iyo nyishu mu mwanya gitanzemo. Sikuvuga yuko batavyumva kumwe, sikuvuga yuko Francis atokwishura nkanje, ariko arazi impamvu adashobora kwishura nkanje kandi arazi n'ahandi atangira iyo nyinshi kumbure atavugiye kuri Space. Nico nagomba kuvuga ntabatwaye umwanya. Reynolds ndabakengurukiye, nkaba nifurije kandi amahirwe Francis Rohero, Imana izimuca imbere nimba mu migambi Imana ifise yateguye umukuru w'igihugu yitwa Francis Rohero tuzomuronka mu Burundi, nimba bitariko naho tuzoronka abandi nko bari kumwe canke abandi bazoza. Iyo niyo conviction yanje. Urakoze Reynolds ku mwanya wamaye. Merci Gilbert. D'ailleurs nahatoba umukuru w'igihugu ashobora kuzoba umukonseiller canke umuntu wa hafi cane w'inararibonye. Nariko ndavuga Landry agira atubisire, twari dusigaje nka 10 minutes ariko arihuta kuko ejo azofata indege. Woba ko hoste Gilbert akanya gato kugira duheraheze iki kiganiro? Nta kibazo mugenzi. Gudugudu reka ndakurungikire. Harakurikira Gabriel Rufyiri, karibu gose cyane. Murakoze kumpa ijambo, nagira ndabashimire ku biganiro mwateguye kandi mukunda gutegura abatari bake. Novuga gatoya le temps que ngenda. Ego wosezera Gabriel, si vous permettez ko Landry adusezera comme ça mbenda duza Gilbert comme co-host. Ego nta byinshi vuga atari gushima wewe d'abord agize contact initiative ya Space. Nshimire cyane Francis Rohero yaduteramishije uno munsi yatubwira imigabo n'imigambi yiwe. Nshimire n'ababagije bose abaterereye muri kino kiganiro. Hama nkuko Gilbert yavuze ati bishitse ntiduhuze byose kwijana kwijana nta gipfa ntawe dushirana, ni bisanzwe. Ushobora kubyumvyo yavuze wemerana nawe enkar canke igice canke truaka canke nagira kimwe wemerana ibisanzwe. Ushaka uravyumvira ushaka ntuvyumvirize muga ico no urangiza avuga nti yaranditse une vision, ico bise vision d'un Burundi prospère.
kiri disponible nibaza kuri site yabo aboshaka kibona canke bakamwandikira akakironka nanje mbwira n'abandi banyepolitike bo cyangwa bafite ama vision n'ama strategie bashaka gushira imbere bavyandike babishire sous écrit abarundi babisome babishire no mu kirundi kugira ntibigume mu ndimi mva makungu gusa byofasha benshi gutahura imbono naho bashaka gushikana igihugu cyacu murakoze rero mugire umugoroba mwiza n'igitondo ciza zosubira mu isi imbere asante urakoze cyane Landry uhezagirwe kandi kubyo utuvuze ko nizere ko hari icyo bizogera ko ukweruke kubera abantu nk'amwe urakoze cyane murakoze ego Landry ntiwogenda nanje ntagushimiye ukuntu wamufasha ama co-host n'ukuntu wama wensista kugira abanyagihugu ba respect umwanya vraiment ni ibintu byiza cyane karibu gose Gilbert donc reka duhe ijambo Gabriel Rufyiri Oricom karibu cyane gose bwana Gabriel murakoze jewe nanjye ko ndabashimira kuri kino kiganiro mwateguye kandi n'abandi bategura ibiganiro abantu bituma bayaga bagira icyo jewe nkunda kwita debadide kuko ahantu hatagira debadide haba hari ibibazo bikomeye rero ndabashimiye kandi ndakunda kubikurikira iyo mfise akanya iyo ndose akanya ndabikurikira n'ubu juste narimvuye ruguru narimaze iminsi ruguru nshitse rero nsanga hari ibiganiro ncavuga ntireka nanje nkurikire nta kibazo mbaza mugabo nanje nta kibazo mbaza ariko ni juste nanje guterera ivyiyumviro mfatiye kuvyo numvise biriko biravugwa jewe Francis Rohero ndamuzi ya prix de 20 myaka 20 iraheze ndamwumva numva ivyumviro vyiwe n'umuntu ivyumviro vyiwe biri hejuru gato biri hejuru sinova gato mbere kanini urumva yuko agomba ariko aravuga arakunda ikintu noita debadide ibintu vya débat secteur ntakunda kubigira cyane kandi turamaze no guhura mu biganiro byinshi cyane turiko turavuga ku bibazo cyane by'ubutunzi n'umuntu rero nkurikira kandi jewe sindi umunyepolitike mugabo wewe ari engagé muri politique arafise n'umugambwe mugabo ntibisigura yuko ivyumvira umuntu abavuga abafise utumva ko vy'ukuri bari ivyumvira ibicanke biriya bigera rero jewe sinje gango ndamushije sindamushigikire mugabo ari mu bantu nzi iyo turiko turagira ivyumviro turiko turagira ico nita débat ku bibazo bicanke biriya umuntu yumva yuko mu vy'ukuri afise ico no kwita arafise ikintu bita constance rero mu bintu umuntu agira des fois usanga navyo bifasha ariko ikintu nagira mvuge twese mu bantu tukunda kuzamwa ibi biganiro canke tukunda gukurikirana ivy'Uburundi tugerageze twese tuduze ivyiyumviro kuko tutadugije ivyiyumviro bizotugora cane gushika ahantu tushobora vy'ukuri kuko tuguma tuva ngo banaka ni babi abanaka ni babi byo hari umuhinga abakunda gusoma umuhinga yitwa Arthur Schopenhauer niwe yerekanye no filozofi yabaye mu kijana ca 17 yarerekanye cyane iyo umuntu agomba iyo ugomba kwita umuntu ikisha nk'ikiriya canke ugomba kumucafa urafise ukuntu umwita n'ingene umugira jewe nibaza ko ivyo bintu mu Burundi tukwiye kubivamwo tukaduza cane débat jewe nama mvuga nti il faut fonctionner en mode solution on peut critiquer mugabo tu fonctionner en mode solution biraheza bigadufasha cane gutora inyishu ariko kandi ndafise ukuntu nanje nkunda gufata ibibazo turimwo uno munsi nivyo twabaye mu minsi heze nagira ndabibutse yuko depuis l'indépendance igihugu c'u Burundi camanye ibibazo kandi ndabisubiremwo chaque 10 ans il y a une crise umuntu avyanka vyemera c'est un fait
nibyo biriho nibyo buri myaka 10 iheze hama hariho crise ivyo rero umengo ntitubibona kandi si ibintu by'ibinyegezwa mw'iyo myaka 10 kwisi mu Burundi gusa habaye amakrize habaye ibibazo hari n'ibindi bihugu byinshi byagenze gutyo iyo rero crise zabaye ntizitorega umuti birafise ikintu bita bisiga mu muntu ico bita les empreintes émotionnelles négatives ziba mu muntu kandi zitransmeta de generation en generation babahinga berekana yuko vyitransmeta kugera kuri generation ya 12 ivyo rero nibaza yuko tugomba abatwara rero bagomba kumera amagabo bakumva yuko burya igihugu cy'uburundi caratewe depuis plusieurs années ivyo rero tutabanje gutora umuti wavyo ntimavuga ngo bizotworohera nico gituma nibaza yuko turashobora gukondana turashobora kwagiriza abancanke bariya ibi nabiriya mugabo on doit fonctionner en mode solution je rero nagomba baze Francis akabazo mu guheraheza mbega ibintu turiko turabamwe no munsi canke twabayemwo mu myaka 10 canke 20 canke 30 iheze mwebwe mwibaza yuko hari isano bifitaniye ego nturi umuhinga wavyo mugabo ndazi ko ufise des idées un peu poussées wewe uvyumva gute weho par rapport ni kibazo ntari nateguye mugabo numva umengo no kubaza nawe kandi nundi ari ngaha aya c'est un défi yo bihari jewe n'icyumviro ndashije gutyo gusa ikibazo ntimwagitomoye neza Gabriel Rufyiri ndagiheza ndiko ndakibaza sindagiheza ni kibazo jewe mvuga nti mbega uravye ibi amakrize twagiye turacamwo depuis l'indépendance chaque 10 ans il y a une crise mwibaza yuko mu by'ukuri crise itoba ifitaniye isano donc aya makrize turagira chaque 10 ans atoba ifitaniye isano y'ukungene intwaro zagiye zirakurikirana zitigeze zitora mu by'ukuri zitigeze zigira mbega ndavyite ngo iki therapy y'ukuri mu mitwe y'abantu ntimuvyo bariyomvo tuguma tugira ibibazo chaque 10 ans nico kibazo nagomba kubaza gusa kandi sindakibazize Francis umuntu wese yoshobora kuronka inyishu yoyima kuko jewe ndafise iyo soif kuko ndabona kumengo tuguma mwayo ma teoria nuze ya Arthur Schopenhauer ko tutigeze dutora umuti tutora inyishu amakrize twagiye turagira depuis murakoze cyane Gabriel Rufyiri reka duhe ijambo Dieudonné Bashirahishize kandi nawe yari yavuze ko ikiganiro gisigaje iminota 10 ngira turaza kuyisangira murakoze cyane Shalom muca mushikirwa reka twumvirize Maître Dieudonné acaza Shalom murakoze cyane ikiganiro nagisanze gisa nikigeze kure mu givyo muri ko muraganira navyumvirije ntanguye no kuramutsa umushinga ntaye Francis Rohero w'umutumire n'umuntu nzi nubaha afise ses convictions ashikiriza iciyumviro c'umuntu cose no kucubaha kandi n'intererano kubera umuntu wese atanga intererano yiwe mugiwe umuntu yoyishima hanyuma je mugabo ikintu nagomba kuvuga nabonye ibivugwa ivy'amatora nashitse ariko baravuga ngo hari naho ngo vyogenda neza ngo ugasanga ngo arabaciye mu ryahumye jewe ikintu nagomba kuvuga sukugomba kuvuga yuko imigambwe canke n'uwo wa Rohero badashobora kugira ivyo bashikako mugabe ikintu nagomba kuvuga nuko inkingi z'igihugu c'u Burundi zo kubakirwa ko kugira ngo abarundi baronke iteka nitekane zisa nizasenyutse muti gute inkingi z'igihugu ubwa mbere hariho inzego zijejwe umutekano w'abanyagihugu uno munsi ziri mwibaba ry'umugambwe urabona abagenero bakitaba ku ngoro y'umugambwe dusa nuko twasubiye mu mugambwe umwe umugambwe yiprona aho utwara umugambwe
yatwara igihugu agatwara n'igisirikare. Urumva ngo abagenero bariko bavuga ngo umukandida w'umugambwe CNDD-FDD ngo azoba naka ngo niyo bariko baraharira. Sinzi ko mwumvise umusirikare yavuze muri 2020 ngo mbega Gwasa avuga ngo azotwara igihugu azorahira imbere y'abasoda kuyehe. Nukuvuga ko igisoda c'u Burundi gisa n'icyamaze kuba ibaba ry'umugambwe, nico gituma umugenerale ubona avuye mu gisoda uno munsi agaca atwara umugambwe bukeye. Nta muntu n'umwe yigeze abona le president actuel yinjira mu mugambwe, yademissionye muri CNDD uwo munsi nyene bukeye atanameza biraheze aca atogwa gutwara umugambwe CNDD-FDD. Nta muntu yigeze abona bamwakira, nukuvuga ko usanzwemo. Hanyuma imbonera kure ibaba ry'abana bakiri bato bari mu mugambwe bashigwa mu gisoda, nukuvuga twasubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe, tuvyemere canke tubireke. Le pluralisme politique uno munsi sigaye iri illusion. Amategeko agenga amatora yakozwe arabwe neza kugira ngo agira bakumira. Rero iyindi urundi rwego ruhambaye n'urwego c'est l'administration. Or l'administration yamaze kuba politize. Hari itegeko ryatowe itariki 17 z'ukwa gatatu muri 2005 bavuga ko ba différence ya les postes politiques des postes techniques. Uno munsi jusqu'à la base vyose biri inféodé au parti au pouvoir. Hanyuma hari urwego rw'ubutungane. Urwego rw'ubutungane rwategerezwa kubahiriza umurundi wese. Uno munsi buri mwibaba ry'ubutegetsi. Nje nabaye umushingwamanza mu Burundi imyaka myinshi, hari abantu mwaganira bitwa ko batwara ubutungane akubwira ati ndindira telefone y'imbonera kure, ndindira telefone y'igipolisi, aribo bategerezwa guhagararira abarundi bose. Inama nshingamateka bararaba abantu bazana, mugabo afise abantu barorera ati naka ni yaduze ukuboko ndaduze ukuboko. Hanyuma kuri bijanye n'amatora nivyo nagomba guhagarara. Kuvuga kugiye mu matora uno munsi ni nk'umuntu yogenda mu rukino, uwo mukina ariwe yatoye abamenyereza, ariwe yashizeho amategeko, nihagera nuko mushwana kubivuyemwo ari nawe yicira urubanza. Lorsque les prémices sont mal posées, kwiyumvira ko ushobora kuronka de bonne solution kubwiwanje ni nk'indoto. Rero abarundi indistinctement y'ivyo twiyumvira dukwiye kuraba izo nkingi z'igihugu gitegerezwa kubakirwako kugira ngo umurundi wese yumve yuko atunganiwe. Twosubira kuzishinga gute izo nzego z'umutekano? Mbega umuntu avuga ngo ari mu matora hari hanze abarundi bashika 250 batinya imbonera kure zibanza kuja ku mayira y'amatora, uwo batari kumwe bakamutera ubwo bacanka ati utanzaniya amakarata y'indi migambo utatoye ndagukorera ko. Kwiyumvira ko ivyo bintu bitabanje kuva mu nzira amatora ashoboka nukuri, sinzi ko ari optimisme ndende, sinzi nuko ari irrealisme. Jewe mvuga nti hamwe vyogenda uko bavyumvira, muga jewe yoba ari miracle, nanje miracle nazo nemera, nta nizo mbona ziherutse kuba ngira zagiye kuri biriya bihe vyo muri Bibiliya. Rero abarundi turakwiye kuraba la situation iri mu gihugu uko imeze. L'espace politique ni verrouillé, hari abantu badarekuriwe kushikiriza ivyumviro vyabo mu Burundi. Twebwe ibinyamakuru yakubwira ati wewe ivyo uvuga ubutegetsi ntibubikunda. Abo nyene bavuga ko ubutegetsi abo nyene bategeka ibinyamakuru bahora bavugira mu ishamba bahawe imirongo n'amaradiyo no munsi bugaye banaturiye. Abantu rero baturiye amaradiyo bakavuga ngo we ntidukeneye kukumviriza, bakavuga ati itegeko ni twebwe turizana. Uwutwara seni yahora avugira leta arazwi yuko ari mu mugambwe, uwutwara cour constitutionnelle yahora ari procureur general yabaye bria mu bintu vya repression. Muri make nibijya bakubwira abasendede baravyirimbira ati amatora yaraheze. Nta matora ariho. Umuntu arota ko ari amatora bazogira ikinamico. Muga vraiment kuja mu matora nukumenya yuko abarundi barabona neza ko ata matora ariho, bazoyatunganya kugira imbere y'amakungu bavuge ko ari amatora yabaye, mugo uwibaza ko ari amatora y'ukuri. Naho Francis Rohero yoronka 90%,
abazoya proclama bazoproclama ayo batumwe muri 2020 bavuze ko baproclamye Bruyo ariko iyo Bruyo yemejwe na Cour constitutionnelle ntagira aho yitwara inzego z'umutekano abo bantu we bacungera amatora ntibazobakingira abanywanyi biwe ntashobora kubuza ko batega ubwoba ntimurabereye ivy'icenda na gatatu je nari muto ariko nta muntu n'umwe yaje inyuma y'abanywanyi ba Frodebo ngo babuze kwiyamamaza canke ngo babuze kuja gutora canke ngo bategere bagiye gutora ngo batere ubwoba rero nta kirazira gukompara ibintu bidasa umuntu araba imboyongo yoshobora kwibaza ko ingwano ya mbere y'isi n'iya kabiri y'isi vyasa ariko ntubwiye mu mizingo urabe cari cabiteye abari muri yo n'ama alliance yabaye na impact n'ibindi rero je hano nagomba kugarukiriza dusubize ibirenge hasi turaba igihugu cacu aho kigeze twiyumvira abanyagihugu n'ahandi kuvuga ngo tugiye mu matora no guparticipa pour participer mugabo le resultat nta numwe atayizi nabo baja mu matora barayazi rero je respecte uri yajamwo wumva ko bigenda neza nonezerwa mumpinyuje nkabona ivyo mwifuza bibaye mugabo ntaho bizoba ntaho vyova murakoze mugira amahoro mumbabarire kubona ngira ngo ndabasubije inyuma aho mwari mugeze urakoze nawe sinzi Henote ko mufise abandi mwateguye kwakira ego harakurikira pardon harakurikira monsieur Shalom ari ngaha haheze igihe kinini kandi pardon kubona twagufasha umwanya mwinshi wawe karibu shikiriza ijambo hama après Shalom haraza kuvuga Oscar hama Badeg hama Edimbona et après David donc dushobore gukurikiza uwo mwanya s'il vous plaît mu respecte les 4 minutes murabona ko maître na Gabriel barengeje kidogo ariko Shalom karibu cyane ego murakoze kumpa ijambo je nibaza yuko ntaza gushikana iminota ine ikibazo mbajije ni Shalom mugerageze kuduza ijwi ntimunyumva sinzi ko muranyumva canke Bwana Shalom ntaco ni mupfe kuvuga gutyo nyene y'ijwi ritari hejuru ico tutumva turababaza karibu ego ikangerageze kunyarutsa jewe ikintu mbona kuvyo yavuze byose imbere yawe hari umuntu akwereka ibintu byose akora yuko haba amajambo canke ubuntu bitazorengana cyo cari inzira yo gukoresha ubuntu yoba ariyo umuntu yokoresha kugira ngo ashike ku byashaka cyangwa kugira ngo ijwi ryiwe ryumvikane akabazo kanje kari gahagaze aho nyene mugane bisa n'ibyo byabagijwe bihagaze nyene kudatahura iyo démarche ariko naganda mukeze cyane ku bintu amaze gukora gushikako hanyuma rero mu byavuzwe byose mbona hari ugushaka kuronderera ibintu kure kandi biboneka hanini ikibazo sinzi ko gushobora kwishura Gabriel Fili ariko nawe nivyabaza mbona umengo hariho gushaka guhoyahoya cyane kubembereza umuntu ariko arakora ikosa umuntu ariko arakosa biraboneka nta kurondera umufilozofe aza gusigwa no yakoze ikosa biraboneka ikibazo kiza kuba ngo imyaka 10 ngo ni kubera hatabaye therapy sinifuza namba kuminimiza ibyabaye ariko ikintu ushaka icimbo cyane nyamukuru nshaka gushikiriza nuko utaronderera kure iyo umuntu yakoze amafuti nimba imyaka 10 yose yakoze amafuti yakoze amafuti ayo no kuyahana nta kwiyumvira ngo urumva ngo ashobora kuba ariko yumvira ibindi ni naho nagirenga nsubire ngaruke kuvyo yari yavuze Francis Rohero cyasha nk'ibintu bijene ekonomi ku bwanje sinzi ko kinyuma ku bwanje n'ubutegetsi bwari bwahamagaye aba economiste bo kwisi yose bambere bakomeye
nibaza ko baronse impanuro za mbere nziza zo kwisi n'ubaka izironka kandi nibaza ko zitagoye kuronka impanuro nziza ariko gushika umama ari kuronderera kandi inyishu kure kandi no mu Burundi nyene abereka ati ahanye nikosa kandi no kuja kurondera ibintu byo mu buntu nibaza ko abarundi bose bametrize entre guillemets barazi cyari c'ubuntu ahubwo nubu bariko barihangana gushika nubu ntisubiyemo ngira mpeze mu segonda umwe nibaza yuko atakuronderera inyishu iboneka atakurondera ibibazo kure mu ntarondera filozofi canke psychologie canke ikindi kibazo kandi hari umuntu ariko arakora ikosa bose baribona amakungu nawe nyine akihamagarira abigisha abambere bakomeye akamwereka aha hari ikosa nico ciyumviro cyane sinzi ko cumvikana sinzi ko ijambo ryumvikana mwakoze je nakubeshe sinakumvise neza cyane nibaza ko Francis na equipe yiwe bakumbirije kandi ko baza kukuronkera inyishu reka duhe ijambo Oscar Butare na Edimbona hamwe na David na Bede non pardon Oscar Edi Bede na David mushoboye gushikiriza ivyumviro byanyu Francis abishurire hamwe mwese tusa comme ça de clôture mu neza ntihagire uvuga ko yaniganwe ijambo merci beaucoup murakoze guma ijambo jewe ubwa mbere nagomba gushimira mwe mutunganya aya space ni ikintu ciza cyane gitanga akaryo ku barundi tugashikiriza ivyiyumviro canke tukumviriza ivyiyumviro by'abandi nko gutumira Francis nko gutumira abandi bantu bafite ico bariko barakora kugira ngo akaga turimwo mu Burundi kahere tukavemwo ndabibashimira cyane antuka murahi jambo kuruta washaka les médias traditionnels washaka usanga kenshi amategeko azigenga azibuza gukora ibi canke ibintu icya kabiri nagomba gutera intege gushigikira Francis akorera mu Burundi agakora mu gihe kigoye muri dans un paysage politique riverrouillé nkuko bashiraho ikizaje kubivuga amategeko adakurikizwa n'ayahari aho nyangwa rero mugabo akaba Francis agerageza gakora akabandanya akora akazana ini nouvelle dynamique arazana perspective yindi tutamenyereye mu banyepolitike dufise mu gihugu iyo Francis abantu bariko baramubaza ibibazo tugitangura ikiganiro kikiriko kiratangura bamuhata ibibazo cyane ko wewe ngo adakritika gose ubutegetsi yabishuye neza avuga ati jewe mu proposer des solutions banavuze ibibazo donc aba yakrititse mugabo kenshi turamenyeye abanyepolitike bagiye cyane mu gukritika bakora cyane nka société civile ukirotruva gutora umuti w'ibibazo biri kure nk'ukwezi hama kenshi abarundi turamenyeye turakunda cyane umunyepolitike atubesha atubwira ikintu akemera ubuka ategeka akatwemerera ibi gusa bipfe kuba biryoshe émotionnellement biryoshe kumva biri promettant mugabo ugasanga à la fin ntaco bitanze buriyo umuntu akubeshe rimwe abakubwiye nabi akubeshe ijya kabiri nawe ubufise mu ruhara rero abarundi turakunda ivyo turakunda izo ama discours populiste umuntu azaka kuzirika ku katsi akakubwira ibintu ejo ugasanga nta resultat rero Francis ariko aravuga langage atari karemera ubuka ategeka tavuga ngo ejo jewe ngira nkure CNDD-FDD igira have akavuga buhoro buhoro ingene vyogenda ndari mukenzi c'est une nouvelle dynamique nibaza ko dukwiye kumva abarundi mu Burundi barazi neza amabi CNDD-FDD ikora abahira mu minyororo abantu batagira igitoro abantu bakenye abarundi barabizi arakwiye kuba des débats zikomeye cyane kuri des voies de sortie twokora iki twebwe apa nivyo CNDD-FDD yokora
kuko sinibaza ko tuzeye ko CNDD-FDD demain après demain izohindura ikaba gentil, ahubwo twebwe turondera umuhoro uri mu kwaha. Twokora iki? Abantu bokora iki? Ifo ko haba dedeba nk'izo, twokora iki? Twihenzehe, kuko nibaza ko cari ikiganiro kindi co muri Focode, Gilbert yari mu host, navuze nta abantu barakwiye kwimena igihuti, turakwiye kwinegura, kugira inoto evaluation, inoto critique. Ibintu n'ivyaba bitakunze, hari ibitagiye birahinduka, si kubera certes no kubera CNDD-FDD bimeze nabi, mais c'est parce que aussi abayigwanya batabikoze neza. Byapfiriye he? Hakwiye gukorwa iki kugira ibintu bihinduke, pas seulement kugira ngo ihave, mais kugira n'ibintu bihinduke. Ikintu nkunda kuvuga, tugwanye CNDD-FDD, kuyigwanya neza ubwa mbere ni ukutamera nkayo mu mibereho, uko twigenza, uko tumera, n'ivyo tuvuga. Rero nibaza ko ngaho Francis ni l'exemple parlant. Mugabo gusa nkagaruka muri realite, hariho ico bahejeje kuvuga ca paysage politique iri verrouillé. Le code électoral iri taillé sur mesure kugira bakuremwo abanyepolitike aba n'abandi. Francis Rohero nagomba kumubaza niyo abatari banga aya matora yo muri 2025. Jewe sindi mu bantu basaba ngo ntayajemo, kuko je ne propose rien d'autre. En fait, nta kindi mbona. Turamaze kuva mu matora yo muri 2010, yo muri 2015 washaka, nibaza ko twese twari d'accord. 2020 abantu ntibayajamwo, ntitwoguma tugira la même chanson twibaza ngo ntimuyajemo n'inkinamico, ata kindi duproposa à côté, kuko nibaza ko il est vrai, je washaka umuntu avuze ati ntiduje mu matora tuya boycotter, ni byiza, mugabo nukubiherekeza n'imigambi derrière. Tuyabuza kwaba turayaburizamwo, mu gihe yoba ibizovamwo tuzovyanka gute? Ico rero kibuze kikaba de discours ziri vide, zivuga ko gusa ari amatora y'inkinamico atakuyajamwo, atakibiherekeza. Na muri ico gihe je préfère uvuga ati reka tuyajemwo, tugira ivyo dushoboye. Ijwi rya Butare ryagiye, Oscar aragiye. Oscar ijwi ryiwe ryagiye, ngira aragaruka, sinzi mu kurindira. Okay, bon, Oscar ukaba twumva, karibu uze kugaruka. Arasabye ijambo, nasuye kumututsa ngira. Okay. Ngira ashobora kubandanya niba ariko aratwumva. Yego Oscar, bandanya, ntitwariko turakumva. Yego, sinzi aho byacikiye ngeze ba. Wariko umubaza si by'ukuri atari ko araherekeza amatora, nimba ariko navyumvise, genre est-ce que ariko azokwemera resultat y'ibivamwo, est-ce que biri légitime, ibintu nk'ivyo. Pas dans ces termes, sukuyaherekeza nibaza ko yajamwo umuntu wese aja mu matora yajamwo ariko aragomba kuyatsinda. Mugabo la réalité yerekana ko ibintu vyose, même le code électoral byose byakozwe kugira ngo CNDD-FDD yatsinde. Ariko ndavuga nti mugabo sinzokwigera mvuga ngo abantu ntibaje mu matora. Bon, sino mu gihe uvuze ngo abantu ntibaje mu matora, you faut kubapropose ikindi. Natanze akarero ko muri 2010 abantu ntibagiye mu matora, barayavuyemwo. Muri 2015 abantu barayavamwo, ntibayajamwo kuko kandi ho byari byumvikana gose. 2020 la même chose. Muri 2025 ntidushobora kuguma tugira ya ndirimbo ngo amatora ari nkinamico ntimuyajemwo, atakindi dupropose à côté. Washaka jewe je ne suis pas contre ko abantu bavuga ko abantu batoja mu matora, mugabo abantu tuvuze ko bataja mu matora nukwerekana ingene ayo matora tazoba tuzoyaburizamwo. Ivyo tutabishoboye niyaba ikizovamwo tuzocanka gute? So kuvuga ko ari kutayajamwo gusa ko ari nkinamico, nukuyaherekeza n'amastrategie yandi n'ibindi bizoyaherekeza. Rero ivyo bitahari, je préfère gushigikira Francis avuga ati reka ndayajemwo, parce que rien n'est proposé kugira ngo ibintu ibizoyavamwo canke ingene amatora azogenda tuzovyanka. Rero mugabo nagomba kumubaza wewe niyo batari banga strategie baba bariko baragira kugira ngo amatora uko azogenda ntihabazoyibe, leta ntiziyibe, naho tous les signes zerekana ko amatora sinovuga ngo yararangiye, mugabo yerekana ko
acungewe n'abantu bo muri CNDD-FDD. Akanyuma nariko ngomba kubaza Francis Rohero, hariho abandi banyepolitike hazobiki kugira ngo demain après demain, kuko gukura CNDD-FDD sinibaza ko bizoshoboka ari umuntu umwe wenyine avyigiriye. Hazobiki habuziki kugira ngo muje hamwe n'abandi banyepolitike murabe le plus petit dénominateur commun muhurirako kugira ngo murabe ukuntu mwogira inguvu kugira ngo CNDD-FDD ihave. CNDD-FDD sinibaza yenyene ko izohindura politike mu kuhava navyo ni ngomba. Nibaza ko bikomeye kugira ngo antuka bariko batwara umunsi ibintu bishobora kugenda neza ari bo batwara, kuko sinibaza ko ejo demain après demain bazohinduka. Nivyo mumbabarire ngira narengeje. Ego, merci ku ciyumviro canyu. Edi Best, karibu. Ray, Murakoze cyane. Oui. Ray. Ndumva Pardon, ndondeza ijambo ryari rya Edi Best. Ego, nuko ibibazo byabaye byinshi cyane gose. Bariko barabinota, araza kuca vyishura. Merci. Murakoze cyane Reynolds, ndabaramukije mwese muri ko donc dusangiye ikiyago, nkabandamukije aussi na Francis no kumushimira yuko yaje kwitaba akamu mwamuteye kandi twamuteye twese. Francis je ndamuzi, twarakoranye byinshi, arabizi. Mvuge nka wa wundi ndondeza avuga ati il salue beaucoup sa conviction na cohérence mu byo yishize byatumye bimwe aja no gufungwa. Imana rero ikuja imbere. Nashaka rero mu bintu nashaka kuvuga, bwire ntangure kuri ibyo bintu by'amatora. Hari abantu batinya yuko ayo matora ngo bazoyiba. Bwire ndababwire yuko uyo Francis nyene ari ngaho mu bantu bakurikiranye amatora muri CNDD-FDD muri 2005 peut-être imyaka ikurikira, arabizi ibintu byagenda. Donc kwiba amatora urashobora kuyiba, ariko numenya yuko ejo bajya nyene bari bazi ingene yiba, yuko ejo bazoba bari dans l'opposition. Ça c'est une parenthèse nugure kandi ndayugaye. Bazoba bari dans l'opposition bazi ama astucious akoreshwa muri ibyo. Mu ubwize reference kwiriko biraba ikongo, kandi ngire nsubire ari ikintu bire nshike ko ncamvuga kuri twebwe abarundi tuguma ibintu bya twishira gutora abarundi bari muri Kongo ngo cyangwa by'abanyarwanda ibiki ituzo turavandi. Twebwe abarundi ndabasabye twifokanize ku bintu biraba uburundi. Ndabibasabye sindababujije yuko bamwe muguma mugenda mu bintu by'abanyarwanda, ibintu sentimentaliste by'Kongo n'ibiki. Ivyo ni complexe kandi bituma tutaba